Zakozwe n'intumwa igice c'10 dusome 70 ya mbere hama twaza gusoma umurongo wa 34 kugera kwa 35. Ijambo navuga Imana irobanura ku butoni. Amen. Ariko Imana yitegereza umutima. Amen. Ikaisariya hari umuntu yitwa Koruneliyo, umugabisha w'abasoda 100 bo mu bwoko bw'ingabo zitwa abanyetariya. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Koruneliyo, aramukanurira amaso afise ubwoba. Aramubaza ati niki ga mwami? Aramwishura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze bibicibutso imbere y'Imana. None rero tuma abantu i Yopa, utume ko umuntu yitwa Simoni ariwe Petero, asembereye kwa Simoni umuhazi w'insato. Urugo rwiwe ruri ruhande y'ikiyaga. Umumarayika yavuganye nawe, amaze kugenda ahamagara 2 mu basuku biwe n'umusoda yubaha Imana bo mu bamugendanira. Ahejeje kubiganira byose abatuma i Yopa. 34. Petero yanzika kuvuga ati nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha gakora ivyo kugororoka iramwemera. Mana ibahezagire cyane. Amen. Imana ntirobanura ku butoni. Amen. Imana yirebera umutima. Imana igonze gusubiriza umwami Sawuli itumye Samweli gusuka amavuta ko yatoranije. Samweli nk'umwana w'umuntu ntiyabona ko hari uwundi muntu abibereye. Amen. Arihweza abahungu bose bariko barati vraiment ndamwihweje uyu Abinadabu niwe abibereye, imuremure n'umunyakaranga. Zukuru uyu yosubira umwami kabisa. Uwa mbere uwa kabiri wagatungana urati oya. Je nitegereza umutima kugeza aho haje Dawidi. Turakeneye mw'ishengero ryacu. Amen. Turakeneye abantu bo mu bwigobe ko bwisumba byose. Amen. Bama mu gitutu cyishobora byose kuko dushobora gushira mu ngiro Yesaya 60. Amen. Tukashobora kugira gute guhaguruka tukayangane. Amen. Ko Koruneliyo amaze kumenyeshwa ibyarimo neza, amaze kumenyeshwa ibyarimo neza, wumve ko atarakira umunyamahanga ateye amakenga. Ubu yaramaze kuba umunyamahanga yemewe n'umwami Yesu Kristo. Ivyo abayuda bamucira urubanza ubu byari bitanguye kugira gute kugabanuka, kuko habaye abantu benshi mu nzu iwiwe, abaje b'inshuti babagenzi, abaje kubiza Petero.
by'ukuri niho mwimenya ko uhoraho atarobanura abantu ku butoni. Ntaco bitwaye bajene, ntaco bitwaye batama, ejo nimwabona abajene bariko baraza bicaraho muri, ntaco bitwaye. Nimwo mwatanze iki? Imana ntirobanura ku butoni. Nawe usubije amaso inyuma ukabira wari uri ca gihe, hari n'igihe hari kure gusoma aho jewe n'uyu munsi. Uyu munsi rero ubonye uri ngaha kubw'ubuntu bw'Imana, kubutumwa. Amen. Kubutumwa Kristo yamamare. Amen. Ntaco bitwaye bajene umengo none twebwe twamanutse kuri iyo ndwi tuzotanga ibiparagari racamuye mushatsi nturambera, ntaco bitwaye. Inyuma y'igipara harambere mushatsi mwiza. Amen. Hama inyuma y'impuzu icuye haraza no kwambara impuzu idacuye. Hama niyo ukayirengera, hama ugahindura ku munsi. Imana igenda itugirira neza ku munsi. Igihambaye no mu bwigobeko tube abizigirwa. Amen. Tube abakozi Imana igomba n'igihe atawo kumenya ntaco bitwaye. Tube dufise ingabire nyinshi, umengo twara turabasenzi, twara turabaririmbyi, twagera ngaha zigaca zimigwa, ariko ivyo bikore no mwibanga hari umunsi umwe.